gushika kuri uno mwanya dufise abantu babiri gusa baze kudusaba uruhusha ko bifuza kurara barasenga, n'abandi bifuza kurara baridagadura, ariko n'abandi telefone yiwanje ni 69 333 badutelefone hagira abantu bareka guhimbaza imisi mikuru gushika buce cyangwa ko bavyifuza ngo babuze uruhusha. Ngozi w'intara ya Ngozi kugira ngo nifurize abanyengozi bose bavuka ntara baharangura imirimo be n'inshuti z'intara noheri nziza y'umwaka w'2023 n'umwaka mwiza 2024 uca dutangura. Noheri kabe akaryo ko gusangira n'abafise kambere n'abadafise, abaronse bibuke abataronse. Noheri itubere kandi akaryo ko gusubiza hamwe hagati y'abantu no gusubiza hamwe n'Imana. Ingo zirimo imishwano zisubize hamwe. Mu guhimbaza umwaka mushasha w'2024 buca dutangura, twibuke kuziganya kuko abarundi bari amaze bati indabo yibarira ico wayirarije. Nagire rero mfate kano kanya keza kugira mbwire abanyengozi ko bohimbaza imisi mikuru ataco binona. Umutekano urakwiye hagati mu gihugu, hagati mu ntara umutekano urakwiye, haba mbere no ku mipaka duhana n'igihugu cy'u Rwanda. Kwizeza kandi twaremesha abanyengozi ko umutekano ukwiye. Ariko muri ya nyabone twosaba abene igihugu ko boja baraduha amakuru kuruja n'uruza babona rudasanzwe, bagaca bimenyesha abajejwe intwaro canke abajejwe urwego rw'igipolisi. Abasavye kwidagadura no kurara barahimbaza Imana gushika buce, ubwo ruhusha bararuhawe. N'abatarabikora barashobora kubitumenyesha ku buryo bw'itelefone kugira ngo tubaronse abacungerera umutekano wabo. Abanyengozi rero bahimbaza imisi mikuru bahimbawe, nta kibazo na kimwe gihari, gusa no kuguma turikanuye. Gushika kuri uno mwanya dufise abantu babiri gusa baze kudusaba uruhusha ko bifuza kurara barasenga, n'abandi bifuza kurara baridagadura, ariko n'abandi telefone yiwanje ni 69 333 badutelefone hagira abantu bareka guhimbaza imisi mikuru gushika buce cyangwa ko bavyifuza ngo babuze uruhusha twarutanze. Murakoze, Imana ibahezagire.